ndagiye gusenga ahantu bantwaye gusenga ngo basengere ndoca nkira ariko umuntu nagiye ngo asengere ahita yibwira inama yo gufata ku nguvu sinkitinya abantu bavuga ati gogo ngo ntuzora ubivuga ngo ibyo ntubivuga ngo utararongorwa je sindarongorwa n'ivyo ariko nshimira Imana yabigerageje ariko ntivyabaye abantu bahoraga bavyumvira yuko ngo barasa nivyo yarabigerageje bishoboka arambabaza arandudaguragirane mugabo yabigerageje kandi vyarahatswe vraiment yego avuga ngo ntavuge ngo vraiment yaragerageje kuko nta yari yangi zose yazintaye zose uko navutse sindeka kubivuga nigihe naho ngenda ku bantu basengere bakasaba amafaranga nkayariha mugabo bakambwira ngo urakira ariko singure nkariha amafaranga nkagura amazi nkagura amavuta nkagura ibitabo babwiye ako simbone byaje bimpabaza umutima ndavuga ikindi gihe ngira umuntu ati merekeza je kuri eglise arambwira ati oye mpeze kuri abaseri ari abafilme ngiye kuri eglise nacere warambwira ngo ntagende birangira utagiye naracere rero ikindi kintu cambabaje nigihe nicaye ubu navuga ati ngo gugaribwirisha ngo arabona ngo nukwigirisha maze umuntu afata papier mushwa yimyirishije ngo reka ndamuhe reka mbivuge courage bafita ibise arabiha umuntu yarafashe arimyira ico yimyirishije acara kigura ndabishiramo amaboko iyo ndavyibutse nivyo sinkunze kurira ngo ni kubera timanyaje yanjye ariko ndashimuze ndavuga ati ariko mara vyabayibona nzikamu mutima wiwe handitswe izina ryanje kukwamvugira namwansi yobasha kumunyaga reka tubaramutse tubifuriza ibihe byiza hanyuma tubabwira yuko turi kumwe n'umuntu adasanzwe n'umutumire adasanzwe uyu munsi twatewe iteka ryo kubana nawe ngaha kuri TV yacu ariyo yanyu hanyuma muramubona ariko byiza reka ariwe aza gutangura yivuga uwo ariwe turakuramukije nanjye ndabaramukije meze neza cyane gose biriwe gute biriwe neza yego hanyuma witwa nde ku bantu batakuzi ariko abavyeyi banyise Bigirimana Gloria besha magara gogo Gloria no wabibesha gogo yego ni amazina yanje yego gogo ni umwana wa kangahe mu muryango w'abana bangahe ndi umwana wa mbere mu bana indwi ariko umwe yaratashe dusigaye turi batandatu ariko nje ndi mukuru wabo bose bivuze ngo uri imfura cyane hanyuma gogo uba hehe ukora iki mu buzima bwa minsi yose je mba ahantu bita mu Gweza uduga campus Kiriri oya ubikiriri je mba muri Kiriri yani hakurya yayo duhana urubibe na Kiriri yego ushise ahantu bita ku bumwe uri kuraduga uja campus Kiriri ucora uravye à droite ubona ahantu nyene hari agasite kameze ukuntu nyene n'umusozi gera ukuntu yego none usanzwe ukora iki je sanzwe dumuririmbyi kazi wa gospel ni ryo rwajyanye ariko kazi mo ndirimbira Imana mu make hariho wavuze ngo indirimbo z'Imana ngo ibyo bintu ntibibaho ngo nukuririmbira Imana ngo ariko ngo si ukuvuga ngo ni indirimbo z'Imana abo nabihingutse uririmbiye Imana nuyiba wihaye nyene kiba uyihaye amashimwe navuga ngo uyihaye amashimwe n'ayandi nayayo ni kuvuga uyigabi uyihaye ni kuvuga nizayo nyene yego twishimiye rero kukwakira muri kino kiganiro murakoze cyane yego muri rusangi uratubwiye uko witwa icyo ukora ariko reka mbere yuko tutangura neza twinjira mu kiganiro gogo atandukaniye n'abandi bakobwa duhora tubona ngaha mu Burundi niki kigutandukanye n'abandi bantu muri rusangi ikintu wiharije wibaza ko atawundi muntu agifise okay ubundi bwoko ndakuvuga ngo umuntu ngo ni umwe kwisi koko bivanye n'iremwa ry'umuntu turi bamwe
gisata c'abagabo ni bamwe mu gisata c'abakenyezi ni bamwe kuko abantu hari mu bantu babiri kiretse ibisigaye biza byibanga dushobora kuba hermaphrodite sinzi ko kuvuga n'ibiki ariko umuntu ni umwe kw'isi mu gisata sexe féminin cyangwa masculine ni kuvuga rero muri uko kuba umwe imico nitandukanye yego jewe rero kumbona ni kuvuga ino munsi gogo ndashaka kuba mfise kamere yo utwenga cyane ngasanga Jacques afise kamere yo kunuma umva turatandukanye dutandukaniye ku mico sino umuntu rero sinzi ko mbagice mico sinzi oya mba nshatse kuvuga hariho gogo tubona ngaha hanze hari uko tukubona hari uko tukumva hari uko tukuzi ariko hariho ikindi kintu usanga abantu batakuziho nk'akarorero je umuntu arashobora kubona numye mugabo ntamenye yuko nshobora no gutwenza ko nobikora ikintu rero abantu batakumenyereye ko cyane mugabo wewe wizi koko ugifise ikintu abantu bamwe bangira barakizi abandi atakizi je detect no kuvuga umuntu avugiraho ndakakubwira ikintu ibyo hari ibyo muri tubwira buri ngo tugiye kudakubwira ikintu ndakomeye ariko cyo kumeze yo akoze ikosa ndakubwirira mu gihe sinzi namba si ari cyangwa document direct cyo kuhana rero yamakiha ni komeze no kuvuga n'ikintu ari cyiza uravuga uti urakompliment umuntu atangoranye ni komeze mvuze n'icyo cyo guca ku ruhande rero yamakiha uvuga amakinga n'ubwira sanga hagati n'abasanga cyo kumenya rero yendi direct umva ndakubwira nico kintu benshi atanahura na benshi niyo ndakikoze hari abo kibabaza n'abandi bakijyora uko nanje niyo ndakubwiye nka unashavuye umuntu ntabikinzi nibyo kalite nizi ko nuko mbonye washavuye ndakure ko mwe kuvugisha yego niko bameze hanyuma rero gogo uravuka je ndiko ndaraba mbona umengo urambona ariko ikizwi cyo nuko tuvuge gute harya ubwo tuvuze yuko ugenda n'ubumuga bwo kutabona tuba tubivuze neza afite ubumuga yego ariko kubera ko ushaka kwinjira umuntu kunavuga kumwahiriza ndi mu bafise ubumuga bwo kutabona yes hanyuma ugendana ucumengani kubugendana no kuba ubufise biratandukanye ni ukuvuga kuba ubugendana bisiguye yuko bushobora kudahera ariko kuba ubufise uyu munsi yes ako kantu rero hanyuma nimvukanwa cyangwa byagenze oya ntabwo ari mvukana kubigeze kubabona ikiganiro cyo mu gihe cyangwa iki araciye imyaka itari mike hafi imyaka 3 cyangwa 4 no tugeze 2025 ni kuvuga itariki 12 z'ukwa gatatu nzomwije imyaka 7 ngendana umuga bivanye n'abonye ibiganiro byagiye bitambuka hamwe n'ahandi ariko ndazi benshi nta basha kuba atabibonye ariko tubahamagara kwikigana kuri Kings Family bumve ibyago hanyuma uti rero haraciye imyaka 7 wisanze gutyo nimba atari ibanga byagenze gute iyo myaka yindi yose warabona wari ku ishure ariko nyuma byahavuye bigenda kugira ngo bisanzwe yaje nk'indwara byagenze bisanzwe no kuvuga sinzi ko nuvuga byaje nk'indwara ahandi kuko ubwa mbere jewe nahise ngo y'amaso warambara amarinete kamera nari amaso nari kwasi nibaza ko yari kuvugisha kuko iyo ufise amaso yo urabibona uragiye madalili yani ibimenyetso n'abaganga barashobora kuvuga bati kwifuza kwanje kose nta nawe yizambya ko nzokuma babona ngo y'amaso kandi n'ikintu gitangaje mu maso yanje bigiye nahuma maso kubona ibara y'amaso maso kubona amaso yanje babashya aho nagiye hose kwivuza nanduka amavuriro ni menshi cyane nagiye ko nabita kumenya mu gihugu babona kubaye amaso nkibona ariko maze amaso kubona indwara n'ingwaye
hanyuma uriga ushika muri seconde hanyuma niho wafatwa n'ico kibazo ego iyindi minsi yose warabona mu kibura hazi ahantu henshi urahazi ku ishure byose warabona atangora ama umunsi wa mbere ubona urumva urakanura mugana ubona wabyakiriye gute wiyumvishe gute yaje nafite kari blague nyene karakano ka challenge gusa gaciyemo umwanya mava mbona mbona rero birabandanije ndi ku ishuri kuko nase ndahamenyereye aho nca ndahagarara imana zishangira abanyeshuri bari basohotse ndababwiye mfasha mushikane aho nababwiye ukuboko barashikana kuri uwo muhana ndaryama mvuga ati birajya guhera ko narinze mvyuka bitarahera gushika yaho nyene bananye no muhira avuga ati sisanzwe abana nja kwivuza examen sinazibandanije biranka hose bakambwira ko nkomeye nca muri scanner yamba avuga ko nkomeye ndajama ya kabiri ndakomeye twari twarusha nyene uburyo buraduherana tuvuga ati affaire y'Imana rero muhira bavyakiriye gute nukuri byari byoroshe nukuri ndabibasubiriyemo c'était pas facile byari byoroshe ariko byari bikwiye cyangwa hanyuma umwaka w'ishuri wari waheze canke hari hasigaye iki twari muri deuxième trimestre bivuze ngo mvuze ngo ntihagire umuntu ava aryumva nabi byari bikwiye kubera iki hari ijambo ry'abatubwira twige kwakira muri byose dushimira Imana muri byose niyo mpamvu ndenge cyangwa kana ko byari bikwiye nyene bibe nige kuko nize byinshi muri no buzima bwo kutabona byinshi cyane yego mu kanya gato turaza kubigaruka ko neza na neza ariko nukuvuga ngo wagarukiye muri seconde ntibyakunze ko wobandanya yani byakunze ko bandanya kuko nakimba nkubaye definye yananira kwiga haciye imyaka ingana ingana ça fait nzokwiza 7 ans le 12 mars yego nzakwiye turazi yuko hirya no hino mu gihugu hariho amashure yiga ko abana bagendana ubumuga bwo kutabona ubwo kutumva n'ubundi bumuga butandukanye canke bafise ubwo bumuga mbega nta effort wigeze ugira dufate nka za CND 5 zito n'ahandi hatandukanye mbega nta bushake bwahabaye canke ntiwaronse ukuntu ushobora kubandanya kugira uheze ishuri Okay, juste kubera ko sinigeze nitaho kuba nta telefone nagiraga nta radio nari nicumviriza urumva nabona ko nijeje nyine kwisi kubera umubabaro ego kubera ico gihe cyose natanguye gusubira kwiyakira 2021 naho nyene sinzi ikintu cambwiye numvirize iradiyo nicaye nyene ahantu nari mbaye byari byaranse nyene ico gihe numva bacishijeho kuri radio imwe numva ariko bavuga ko hari competition muri Master Music yo kuririmba nanjye narahevye no gusenga no kuririmba nabihevye byose n'amasengesho narahevye yivanye n'ibikomere nagiye ngirira ma église amasengesho aho nokiriya akaba ariho nagiye mbabarira yego narabihevye byose mugana umva umenga nosura kuririmba kuko nari nakuze ndi muri chorale rero ivyo bimaze kubuko ndavuga ati jere ngomba rero nikure mu nzu rero jewe kubera nagira isoni ibaze kuba 2018 2019 2020 nagiye gutangura kuja mu bantu 2020 ntiwari bwiyakire imyaka 3 sinari bwiyakire yego uba wumvise rero kuri radio bavuga bati hariyo ihiganwa batanga agashimale muri mars ihiganwa ryatangura ryari abigeme n'abakenyezi yego sinari camvuga ati ivyoncika namaze indwi zibiri ndiko ndavyumvira kumbe muri izo ndwi zibiri niho bahetse oh la la ndiko ndavyumvira ingene nzo kuva mu nzu bamfata ukuboko ngene ndatemba kubera isoni ry'abahoze imva byafashe umwanya cyangwa ati rero umunsi cyangwa ati ndivumbura rero ndabaza adresse nari numvise exactement hari ndabaza abo twabana mu bank barambwira genda nabwira umukobwa twabana timerekeza cyashitse usanga competition yahetse maze kuba yahera mugabo cyasigira ubutumwa witwa mu melody ndamubwira ati please
umvugire ko amatalent nanjye ndashaka kuririmba numva umenga byompa amahoro kuko ava yuko kugira ngo mvuge kuririmba hari indirimbo nari narahawe umubabaro wanje nyene yitwa Humura nayihawe ico gihe hari masaa 9 y'ijoro byase ko njyama nyumvira ngene nziha isumu yapanya nyumvira ngene nziyahura nari nabuze iyo nzobihera ariko mpabwa indirimbo yitwa Humura ndi matangiye kuririmba nabya mu melody abishikiriza masterland mbere umuntu mwiza ibazi niwe anukuri yaramuhaye ndamubwira ati jewe ndakwana nimero y'umuntu tubana aho mbaye ikasha cyane arazimuha jewe rero acamana wiza masterland shitse muhira ndamuhamagara ntiyitaba imana imuhezagira masterland ubwiwe banyihamagara yavuga ati mbonyemo nimero ya Mirando ndira ati muri banje cyo ndamwibwira aho nyira cyambwizo zemere kazi kuri coding kiraciye mbana ngo kuririmbe niho wadugiye niho umuziki wawe watanguye kuduga hanyuma ico gihe byagenze gute na cyane cyane umva ntiwabona ikindi naco wari waje mihiganwa risa n'iryaheze ugirirwa amahirwe barakwemerera byagenze gute ku munsi wa mbere ugiye muri studio kwirikodinga byari bimeze gute jewe muri higanwa rya Shisinzi sinabanda jewe urumva sinaseye kuvyitaho kumva ko je hacasigaye ko bagira ibinani ibyo byabo ko bagenda bahitamwo abaririmbye jewe rero aciye mbaho nibanda ko nzori nishiramo kazomfasha kandi yarabinkundiye yego amaze kubinkundira kumfasha niyumvisemo nyene ko ari Imana ije imuciyemo ukuririmba reje nani mfise amajambo makaba ndashitse kuri miko hitmaker niwe yobikubwiye fayice muri master music nararirimbye n'ibindi ndongera ko inyuma utari wateguye yego hanyuma ikintu nibaza mu bisanzwe uvuze uti ibijanye je nari narakomerekeye mu masengero turaza kubigarukako ariko mbere yuko tubigarukako ahantu wakomerekeye ahantu wari warahevye ugaheba no gusenga nukubera iki mu ndirimbo zose abantu baririmba hari indirimbo bita ngo nizisi hari n'indirimbo ziririmbirwa Imana kubera iki wahisemo gufata ubutumwa bwawe ukabucisha mu ndirimbo zo guhimbaza Imana canke zo kuhicubahira Imana ego ni kubera impamvu naririmbiye Imana ariko nkitangura gufatwa sinavuga navuga ko Imana itaba itankunda cyuma namva yakwibagiye yantaye iki niki mugabo imaze guhabyo ndirimbo sinumvise no kuri ko bari satana ari kambwira humura sinumvise ko satana ari kambwira ati humura bizohera uzomererwa neza igo cyusi nibaza ko ari satana uko biri kose ni Imana ivuga Imana iri kubimbwira ego kuko uko nagiraga indoto nuko nabonye ko Imana yangiriye neza ko narihevye nabonaga ko sinyifise icizere cy'ubuzima ariko ndashimira Imana kuvaho natangiye kumva ko nanjye umuntu nk'abandi natwe ubwo bumuga uvuga uti rero nta kindi kintu mbona nokora uretse guhimbaza Imana biciye mu ndirimbo no sinibaza ndahimbaza Imana ariko n'ubutumwa sinorebona uri kuritera akadroge rero kubwira ati ibyo bintu nukuvuga uravuga ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo ariko kandi no mu bundi buryo mu mpanuro kirese sino ibyo ntoririmba ni bya bindi ntawe nciriye urubanza ego antuka sinoja ngango nje kuririmba ngo nimwe byanyashi sinzi kandi nyashi je jemenga noririmba ego akano harimba sida bacira urubanza ego umuntu wese arafise uburenganzira bwo guhitamo uko abaho ubuzima bwiwe ego cyane nari nifuza kumenya cyane icyatumye uhitamo gukorera mu ndirimbo z'Imana hanyuma hariho rero benshi twumva nibyo barakorera Imana mu ndirimbo ariko ugasanga afise nk'indirimbo ziba arafise ubutumwa kana kabwiharije azitangamo hari abavuga urukundo rw'Imana hariho abavuga kuyihimbaza kuyishira hejuru hari abavuga n'ibindi bitandukanye we mu by'ukuri ubutumwa bwawe cyane cyane mu ndirimbo buhagaze kuki en tout cas jewe nibyo nubwo ntararirimba nyinshi jemagara agakiza agakiza kuko nzoshimira Imana utayibonye ubanza kwakira agakiza hanyuma ukabandanya n'ibindi ego duma jagakiza sindagafata gusa karo uko abandi jagakiza ndagafata ko harimo kwihana harimo gushimira Imana harimo kuyihimbaza kuyitazira harimo byose mu gakiza ego je ntanga indirimbo mu rugero rwose none ufite indirimbo zingahe
uno munsi kubera cano ni zibiri ni ziri ufite indirimbo zine wagiye muri studio bakazikora neza ushobora gupresenta ahantu hariho hose ariko hari ahandi hantu wanditse izindi nyinshi utegekanye ugira uti ndonse umuntu amfata ukuboko cyangwa ugira uti ninaronka ibyo nifuza kugira ngo nsubire muri studio urafite izindi ahandi hantu nkazingahe kuko jewe mvuze titre cyamenya amajambo ajyanye n'iyo ndirimbo kuko urabona sinandika kuko nakubwiye ko ku ishuri byarangoye kugira nyakire nagize maze kwiyakira ngo nje ku ishuri ngo nsubire mu w'icenda ndaraba subira inyuma amashuri ane wari muri seconde ntiwari kubandaniriza kandi scientifique ngaha mu Burundi narahamwe ga scientifique oya mu batabona ni science sociale ni sociale na lettre ndibaza kandi nyinshi namba ntihenze uca wumva ucitse intege numva nyene subira inyuma ni ukuvuga rero ntiwandika ariko mu mutwe uba ufise indirimbo nyinshi ndazifise yego sinzi ko nojaranye mu nkandagira bitabo sinzi ariko ma igipapuro ndandika iyo umbwiye ndakari ikintu bikwandikira ko mu nyandiko z'ababona hariho umuntu rero ariko aradukurikirana ari ku nshuro ya mbere akubonye akumvise yagumye yumva tuvuga ngo turi kumwe ngo n'umuririmbyi ariko aratubwira iby'indirimbo raba witandukanye n'abandi baririmbyi mu ijwi ryawe mu majambo yawe ni ukuvuga abandi baririmbyi bafite ibyo baririmba gogo nawe arafise ibyo aririmba nagomba tugire akantu katwereka itandukaniro n'abandi baririmbyi mutima wiwe handitswe izina ryanje kukwamvugira nta mwansi yobasha kumunyaga iyo satana nyeretse ibyaha byanje byinshi agomba ko nihebura ndangamiza mw'ijuru ndaba umukiza wanje yankuye kw'ibyo byaha yaransindanishirije ngo simbehe ngifarubi. Haleluya. Hanyuma iyo ndirimbo niyo mu gitabo ni yakangahe? Ntubyibuka neza ariko uko biri kose nizirya ndirimbo zo mu gitabo amasengero menshi y'abaprotesta akunda kwifashisha. Urayikunda cyane kubera icyo uyikunda? Inyibutse icyo Kristo yakoze kuri je ko ndi umuntu namba hari abantu bishinja ibyaha ngakundira mba nabikoze ukuri ngira ndi mu bambere ngira sinzi ko Yesu arambirwa abantu bavuga mana mbabarira. Oya Yesu ntarambirwa. Ngira ndimwo kuko ndi mu bantu bahoraga bicuza baguma bicuza. Nukuri namba ari kwihana kubw'ubuko nagize muri imyaka iheze indwi igiri kwira ndi mu bantu namba kuko ari n'ibyaha nakoze namba ari ibyo papa yanakoze canke mama canke abo tuvukana nakumwenze Kristo mbabarira. Uguma wihana ufite umutima wihana ku munsi ku munsi. Sinzi singira Yesu ngira sinzi ko yanandambiwe. Oya Yesu nta muntu arambirwa. Ego ntanihana sinzi niko niho mpamvu ndayikunda inyibutsa ukwihana ikanyibutsa Kristo wari kuri jewe nubwo satana nyereka ibinabiriya ariko Kristo yaransindanishirije kandi ngo nguhoraho n'umucamanza wawe kamaraso na mucibanza rubi ariko amwita ubugororotsi. Hanyuma muri izo ndirimbo zawe zine iyo ukunda gusumbya izindi ni yihe uyikundira iki? Ni indirimbo y'amarira ariko inyibutsa nibyo nari kuvuga y'amashimwe ariko iyi ndirimbo yitwa uzompoza amarira. Uzompoza amarira ihora inyibutsa ibihe byose.
reka tugaruke gatoya mu buzima bwawe busanzwe wavuze uti ubuzima bw'ubuhumyi nabayemo bwaranyigishije ibintu byinshi bitandukanye. Ndabizi yuko ufise byinshi wotubwira ariko ushobora kutubwira ibintu bitatu ugira uti ibi bintu by'ukuri nibyo nigiye ngaha n'umunsi Imana yonkiza umunsi noba nasubiye kubona nyene nk'ibisanzwe nkuko nahoze ibi bintu bitatu sinzopfa ndabyibagiwe nibyo nigiye muri kino gihe nari maze n'iminsi. Icambere si cya kabiri nizi ibidukikije ko nimvuga kimwe bibiri ibidukikije bigizwe n'abantu n'ibintu. Ego nivyo nizi. None wabyize kwiki ibidukikije turabona ngaho ibyatsi turabona abantu turabona ikintu kidasanzwe wizemo niki? Ego icambere narize koko yuko umuntu ashobora kubera mwiza akakubera mwiza urumva byanyabyo akagira hana akaruha akarambirwa ariko Kristo wenyene ni ukuri nubwo mporaga nicuza yuko Kristo atiyo Kristo ariko ntarambirwa kuko arambirwa hari abantu aba yaramaze gusira ibangana. Ego icyo ni cyane ko uko navuze ko Kristo ndambirwa kuba namakunda vuga ati mbabarira mani kuje mu gihe tubwiye ngo twame twiheza ni ukuri abantu narize abantu. None uvuze uti narize yuko abantu bashobora nibyo barashobora kugukunda akagukorera ibyo ashoboye mugabo akagera igihe nk'umwana w'umuntu w'inyama n'amaraso akarambirwa akaruha. Ushobora kuduha akarorero kaboneka neza cyangwa kumvikana neza? Ikintu ni umuntu nigeze simbona nivyo ko maze kuririmba nahise masitari ndafasha kuja kuri réseaux sociaux. Réseaux sociaux abantu baramenya bamwe n'abandi. Masitari ndumva ko ari yatanguye urugamba ingendo rwo kumfasha hacaza umuntu yari hanze wo kumfasha. Masitari ndavuga ati nko kwirirwa nivyo zo gufata nk'umuvyeyi wanje muri music ko niwe yanyeretse intambwe ya mbere aragushigikira aragufasha maze kuronka umuntu yari hanze kuri ivyo nabonye n'amahanga. Ego n'umuntu w'umurundi wavuze ati reka nshigikira urya mwana. Nukuri amaze kumfasha yaramfashije nukuri urasohora indirimbo ego waramfasha ariko inzigo y'abantu umuntu navuze ati je ko umuntu afashije ati reka ndamuhe akantu kamuryohere nk'akantu k'agashimwe akakubwira ati ngo gakosinuka ngo ni gato ariko uwo muntu avuga aranka akambwira nkakatora kuko ubajije umuntu uti ngomba ndamuhaka ubona gute? Oya je narimviriye uko ndatora mutwe bari bafashije ati reka ndamuhe. Ego nukuri yarambwiye uwo muntu nyene ugize uti ndamushimira ngo ni duke ariko ndaraba uburyo bimbwiyemo ngo umenga harimwo no kunkanga no kugukanga. Ego kwera mva yarantije telefone nagira telefone nyuma ndayironka ibintu nk'ivyo. Ego rero ikindi kintu cambabaje ni gihe nicaye ubu navuga ati ngo gugaribwirisha ngo arabona ngo nukwigirisha maze umuntu afata papier mushwa yimyirishije ngo reka ndamuhe reka mbivuge courage bafita ibise arabiha umuntu yarafashe arimyira ico yimyirishije acara kigura ndabishiramo amaboko iyo ndavyibutse nibyo sinkunze kurira ngo ni kwera timanyaje yanjye ariko ndashimuze ndavuga ati ariko maravyabaye bona no kuvuga ni ndavuga ikindi gihe ngira umuntu ati merekeza je kuri eglise arambwira ati oye mpeze kuri abaseri ari abafilme ngiye kuri eglise nacere warambwira ngo ntagende birangira utagiye naracere ibintu byagiye bimbabaza ndiga abantu nkaraba nanje iyo ndamutse ndose n'igihumbi ati sishobora kwima umuntu muganga mumenga yanyigishije kwiga abantu ariko ndashimira nibibe sinzi ijambo navuze ubwa mbere ati nibyo ko byorosha ariko byari bikwiriye byamaye kumenya abantu. Yego
nuko ibyo ni ibintu hari ibindi ntovuga ko ndabivuze hari abo byumva akabyumva umenga ntibibaho. Ikindi kintu cambabaje cyane kuko ubu sinkitinya kubivuga kuko byararenganye. uriko umva warakize N'igihe nahoze ngenda ku bantu basengera bakansaba amafaranga nkayariha mugabo bakambwira ngo urakira, ariko sinkuri. Nkariha amafaranga, nkagura amazi, nkagura amavuta, nkagura ibitabo babwiye, ako simbone. Byahoze bimbabaza umutima, ariko nubwo bimeze uko Imana ibyo bikomere Imana yarabikukije. iyo bakubwiye ati bikomeye va mu bikomere uzohora ubyumva kare ubyumve na kenshi. Ego hama ndibuka ikindi kintu cambabaje cyane ico nakubwiye ngo kumenya ibidukikije. Ibidukikije bigizwe n'abantu. Ndibuka ko nagiye gusenga ahantu bantwaye gusenga ngo basengere nzoca nkira, ariko umuntu nagiye ngo asengere ahita yibwira inama yo kumfata ku nguvu. Sinkitinya abantu bavuga ati gogo ngo ntuzora ubivuga ngo ibyo ntubivuga ngo utararongorwa, je sindarongorwa n'ivyo. Ariko nshimira Imana yabigerageje ariko ntivyabaye. Abantu bahoraga bavyumvira yuko ngo barasa nivyo yarabigerageje bishoboka, arambabaza arandudaguragirane mugabo yabigerageje kandi vyarahatswe vraiment. Ego avuga ngo ntawe uvuge ngo vraiment yaragerageje kuko nta yari yangi zose yazintaye zose uko navutse sindeka kubivuga. Ari umuntu yitwa ngo agira se agusengere. Yego ndabivuga kugira bize bikize n'abandi kuko je sintinya ngo bizoca ngo bibona ngo abantu ngo nuwo gukunda reke azareke ntazo wari uwanje. Yego nuko rero ibyo vyambabaje nagiye mbabarira ahantu byo no wokiriye mpita numva umenga byo gusenga no biheba byo kurimba nkaheba byose, ariko ndashimira Imana ko yampaye kuyumva numva kugaruka kuririmba, numva gusubira muri chorale gushika no munsi n'ivyo bintu. Hama ikindi naco ni ikintu kijanye n'ukuntu babitse utuntu nkahuraga mbura amahera nkabikadimira ati zomfasha nkayabura aho narashize, ugasanga umuntu abona wewe yabonye aho yashize arayatwaye. Ego ibyo si n'ibintu byagiye binkomeretsa, ariko ndashimira Imana ko imyaka yose nari ndayibayeho n'ubu ndacayibayeho kandi ndazi Imana izokomeza. Hari ikintu gikomeye rero waruhejeje kuvuga, uravuga uti mu by'ukuri ni ishure ry'ubuzima, ni ishure ry'Imana, narabonye ibintu bitandukanye. Ni ishure kubera iki? Ndibuka ko kugwara kwanje harageze igihe mvuga ko ntakiri muhira, ndabwira ati batoyi banje ati Jesse numva umenga sinzobaho n'imyaka 2 canke ndababwira ati fata impuzu zanje singomba impuzu yanje n'imisigara zitore mu zambara. Nabaye bukigerageje cyo kutagira impuzu nambara nkigwana kubera ko uburyo barangize baramvuje amahera yose muhira dusigara turi empty, umva twari vide nta kintu twasigaranye. Rero umva buryo ubwo buzima nahoraga numva ndi umuntu nakuze numva ashaka kwironderera kuko je nubwo niga weekend naraja gupagasa ahantu kurondera udufaranga dushobora kugufasha tumwe n'utundi mukobwa kinira twinshi. Ndibuka ko nabayeho je maze rero kugira je ahantu mbona uko narigeze kuba ndi umususi 50 ndimo ndonze gose. Rero ndaduga ndaja kuri 50 kilo za impuzu nari ifise dukeyi turandenga utwo nari mwiramvuga ati koko nizo mfise ko tutundenze ati nizo ni muzambara kuko sinatenga umasubira hasi kuko nivyo nagize depression nyuma ntangura guhora nduga bukebuke nja mukigerageza cyo kuri impuzu nambara nkahora numva gene nza gusaba kuko umuntu nawe umenga utwo mfise nivyo nubwo ntanguye kwiyakira n'umuga turacuye ntanguye kwiyumvira ko nawe ndazambara kare n'ubu ndavuga ati oya tigeze Mana ndakwinga inzu n'impuzu nambara n'ukuri nkaraba gusaba impuzu nyene nkakora ku muntu umenya yamba nkavuga ati mpanze kwambara ngo yangambari nkaje numa nambaye impuzu ntumva utiyumvamo niyumvamwo nkumva ndababaye muga navyo vyanyigishije yuko ufise uzushimira Imana udafise uzuyishimira wiyakire kufise kose. Rero hari ikintu namye niyumvira canke muri rusange abantu benshi baravuga ngo umugabo agukunda uzomubona mu bukene,
bakavuga bati umwana akunda umubyeyi azoboneka umubyeyi yashaje. Hari n'ibindi bavuga bati uzomubona mu burwayi bwiwe niho uzomenya ko uyu muntu agukunda. None igihe wari urwaye abagenzi wari ufise ubwa mbere, abantu wigeze kuvuga akantu ko kukurambirwa, mbega nta bagenzi wari ufise ubu wumva umutima wawe ugikumbuye uvuga uti ba bagenzi nari mfise kiriya gihe, abagenzi wari ufise ubwa mbere ukibona ukimeze neza ugishobora gusimba bagutumira mu rubanza ukagenda atangorane atawurinze kugutwara, n'abagenzi ufise uyu munsi baracyangana kwa kundi? hari ikintu kijyanye n'abagenzi kimeze gute? nta n'umwe mfise, bose baramemukiye. ndibuka hari umuririmbyi wa gospel niwe narinzi ko ariwe ndose ko nkurukiza ku bagenzi, ariko ibyo yankoreye sinabashije kumwegera mubaze kuko numvise mbaye desu, ariko ndamushimiye ahari. ndibuka ikiganiro yakoze avuga ko Jenny yitwaza ubuhumyi kugira ni uko byagenda kose ntuwo kwishavuza kugira witwaze ubuhumyi, antuka ntiwobwira umuntu nawe witwajije ubuhumyi. Sinimaze ko ari ikintu na kimwe wakora witwaje ubuhumyi ngo yoba ari rix uri ni kirori wowe urimo. Iryo jambo ryarambabaje gushika ino munsi. Nibyo koko namanya naramubwiye nabi, nari mbabajwe n'ibyo yarankoreye. Umaze kumbwira icabagenzi niwe nari niteze ko ndibuka tuvaga tuja no mu Rwanda. Warigeze kujayo? Ego agema hari 2020 niwe muntu narabona ko ariwe rukiza, ariwe wa nyuma ku bagenzi, ariko kuva ibyabaye ko hagati yanje nawe nijewe nyene kuko ndibuka ijambo yigeze kumbwira turi ahantu bita Arsenal, turi muri bus tuzi Nyabugogo, arambwira ngo erega gogo ngo wewe impamvu ngo uvuga ngo nta chance wagize ngo z'abakobwa babagenzi, ego abagenzi mutura katari ufise ingorane. Mpita numva ko peut-être nije no mfise ikibazo, ushaka kubutabana neza n'abandi, utabana neza n'abantu, nahisemo kuba jewe. Ariko shimiye Imana ko ntibanyumva ariko igitsina gabo mbona abana sinzi rero. Yego peut-être nije ntazi gira ko nakomeretse bivanye n'abakobwa, urumva ya niyo mpamvu ngira ngo tutumvana tudahuza, ariko ico ariko ndabakunda, bavyumva mama nabo n'abamama atari abakobwa. Yes, ni namuronka umukobwa nzo urabona sinzi kahari, nindamuronka nzogaruka ngahanda ivuga ati je nararonse umukobwa w'umugenzi kabisa, anyumva ariko ntinya abakobwa apana abamama. Nukuvuga uko biri kose umuntu atinya ishyamba, atinya gusa icyo barihuriyemo, urafise igituma. Hanyuma uratubwiye ariko kandi nkatinya n'uwabaye mu mama yaciye twara tutigeze twumva natura abakobwa hari icyo yankoreye. Ndi umuntu ndaharira mugabo Imana ifashe kwibagira, ndaharira mugabo kwibagira, Imana idimifasha birangora, Imana izobigushoboza. Uretse ko gusa guharira nibyo, ariko ntubukwiye kwibagirwa icyabaye, nubwo utavuye kwiye gusa kugishyira imbere mugabo n'ijambo ry'Imana riravuga ngo tugire ubwenge. Hanyuma rero watubwiye byinshi bijyanye n'umuziki wawe, watubwiye ibijyanye n'ubuzima bwawe ubayemo uyu munsi. Gogo, umuntu aribaza ese Gogo muhira arashobora kumesura uduhuzu, arashobora koza isahani itari yiwe gusa n'iyabo bavukana, arashobora gukora isuku, udukorwa two muhira bimeze gute, byifashe gute? Jewe ikintu cyose ndagikora uzigikorwa mu nzu, gukubura, gukoropa, koza ivyombo ndabikora. Yego n'ubu nyene naje mpitije kubikora. Wajujije kubikora, nukuvuga ngo ego byarakugoye ariko ubu buzima uramaze kubwakira. Nari maze kwiyadapta nkamenya ko nimesurira, igororera, ikintu nakora n'ahantu iyo nkikambiri mu rugo ishobora kuba yuzuye n'amisuye, ariko ahandi hashobora kubaho nemba gaca namubwira umuntu akanyamikira, sino ibisigaye kwanura kwiga byose ndabikora. Urashaka kugorora impuzu byose? Ego. Hanyuma hari ikintu wavuze uravuga uti jewe mu kazi ka minsi yose ndi umunyamuziki. None Gogo urageza ahantu utungwa n'umuziki wawe nyene by'ukuri? None kubera iki wabyise akazi?
oya nakubajije nti ukora iki mu buzima bwa minsi yose uti ndi nari umunyamuziki ko wavuze je nari nzi ko wavuze ikintu kikunezera ngira ngo kifata umwanya munini yes turashika akazi ko kuronka kakubeshaho akazi kambeshaho nakongira ntakugira ntunzwe na manu y'Imana ariko kandi rero atubwiye uti mu bintu nakuze nkunda kwironderera n'igihe nari ngishoboye narironderera none uyu munsi nk'umuntu yovuga ati gogo aranezereye mpemuyera arankuze ku mutima ndumva hari ico no mufasha nk'ikintu wumva umutima unezerewe by'ukuri wokora kikakubesha aho ukavuga uti nanjye igico ntunga ni nkiki jewe icyo numva nokora jewe bikamfasha ni kudanda hari ukuntu udufaranga twagize nyene amanuze bijya by'abakobwa nyene by'abari amapade eko nivyo byomfasha kudandaza ibintu abakobwa bakenera amakotetse amafondote amavuta ivyo kubera ko muhira biroroha ko babitora kubera muhira ntashaka kuri umuntu kandi woronka abakiriya rero hanyuma wibaza umuziki watubwiye urawukunda kandi urawukora wumva wibaza yuko ushobora kugutunga ukubesha uko hariho abantu tuzi umuziki ubesheje bivanye je na standard ndiko je pense pas que wo gutunga kubijanye n'ivyo abana b'abantu muga kubera Imana ikunda uwayo ndaririmba n'umusikazi wona birakunze Jackie arampaye disi zoba hariya technician arakoze akantu gasanga n'ubundi akurikiranye ikiganiro arabikoze urumva n'ubwo buzima mbaye ariko icyo numva gikomeye cyane nuko woronka ikintu camaho ukora atari ukuvuga ngo gusa ngo igisiga kigurukanye akacumi ngo aka bibiri akaba ari ikintu nyene wamuvuga uti ko ndagikora none narigeze kuba mfise inkoko nashaka guhora norora inkoko kuko zanje zaragwaye barashaka guhora kuko narigeze kuronka uburyo bw'izo nkoko zari inkoko zigeze ku 9 namba n'ibindi ariko zaragwaye tout donc zigwara ubusinzirize zihoraka zifa nibishika n'abageze zihasigaye zibiri nibishika ariko kandi mpore kuko amagi deja ndibuka ko nigeze kugira amagi mu minsi ngaho ngeze ku magi 36 egumba ugurishije rimwe antuka mu ndwi nubwo upavana kuronka ayo 30,000 wicaye muhira byofasha hanyuma kuri birya business bari kuratubwira wumva wifuza umutima wawe ko ukora nk'umutahe mutoyi ushoboka hari abantu Imana yagiriye neza bariko baratumviriza hari umuntu ashobora kuvuga ati je burya kandi naho ntomuha yose mugabo basitwo naho two contribute turi nkabangahe mugabo umutahe mutoyi ushoboka wovuga uti uyu no utangurira ko ni nk'umutahe ungana gute miliyoni yo ikora umuriyoni kubera ko urangura n'iz'abantu kwazo kwazo na lenje tukwazo n'utundi rero tundi n'utwo tunushushira ko pembeni hanyuma Imana ngo yabajije Mose iramuza ngo mbega ngo ufite iki Mose aravuga ati Imana nukuri je mfise inkoni nukuvuga ngo hariho ukuntu kandi Imana ngo yabajije Gideon Imana iramubwira ngo genda uko inkomezi zawe zingana nukuvuga inkomezi nzo zamubereye umutahe mukurindira ko hari uwundi muntu umutima wiwe ukorwa ko n'Imana wewe ugeze hehe muri urwo rugamba rwo kurondera ico bita autonomisation financière kugira ngo wigenge mu by'ubutunzi ugeze he ufise iki nawe wembe nk'Imana ndakubaze ufise iki kubera ko je nari mazi kandi sinigeze ngora abavyeyi banje ko twagiye mu bitaro bavuza mutoyi wanje muri clinique nanje nari mu kakanede bamize operation bya finance byarakoranye ibya finance byarakoranye no kuvuga byace bijya mu byo kwivuza nari merewe nabi cyane areka twizere ko bizogenda neza hanyuma rero muri izo ndirimbo zawe zine turiko turaja no kugana ku musozo w'ikiganiro mu ndirimbo zawe zine hariho abantu bagufashije watubwiye Masterland aho ari urashobora gusubira ukagira ubundi butumwa umugeneye hanyuma ariko kandi abandi bantu bagufashije wumva woshimira kuri kamera atasoni biguteye kuko mu muco n'umugenzo w'ikirundi iyo umuntu yakugiriye neza nta soni babiguteye kumuvuga abantu bakugiriye neza woshimira
ni bande bagufashije na cyane cyane kugira ushobore kumenyekana muri izo ndirimbo zawe zimwe? ego murakoze. icya mbere ndashimira Imana n'abo bantu bamfashije uri hezagirwe ihabwa amashimwe cyane. Amen. hama ndashimiye cyane intambwe nagize intambwe yagize Masterland. ego nkashimira n'abo bakorana. hama ndashimira Two Time yamfashije. ego na Focus Studio nubwo byarangiye nabi ndayishimira kuri video bankoreye. ego Two Time nayo ndayishimiye cyane ku ma audio yakoze na video yayi neza. ndayishimiye cyane ni ukuri yakoze ibikomeye. ntibagiye rero na famiye yose na famiye umuryango wawe. ego ndashimira cyane. hari abantu banyibutse hari Abanoel Kings Family kandi ni ingene turi ndabashimira baranyibutse nari merewe nabi. Imana ibaha umugisha. Yego bahe umugisha cyane. nahora nimvira nanjye nzonezerwa mu bandi gute. ndabashimira. hanyuma rero kuri ibi nyene hariho umuntu yakukurikiranye arakuraba aravuga ati uko biri kose urya mwana no gushigikirwa no gufashwa kuri zijya ndirimbo zine ndumva no mufasha agakora nk'iyindi ndirimbo imwe basi nawe yo bimwe nawe zoba zibiri nawe zoba zingahe mugabo nanjye ngire ico nterereye mu iterambere ry'umuziki wa gogo. hanyuma rero aravuga ati aka kaganuke kiwe bakamushikirize uyu munsi nyene turiko dukora kino kiganiro tuza gutaha ugatahanye. hanyuma uwo muntu hariho ubutumwa budasanzwe womuha ariko aradukurikirana. nagira ngo by'ukuri by'umwihariko ugire ikintu kivuye ku mutima wamubwira. banumva ntaronka amajambo mvuga iyo numvise ko ari umuntu anyumviriye ko nibutse kukugarigirisha arabona numva hari umuntu yumviriye kungirira neza. nukuri Imana imuhe umugisha. Amen. imuritegire na famiye yiwe yose. je naco mfise nomuha je nkunda kuririmba ariko iyo mbayeho numva ko arose ukuntu nja kuririmba birambabaza. kandi no mu kuririmba kwanje sinzoririmba sinzi umuntu yavuze ati ngo neno la Mungu linatolewa bure ila inasafirishwa kwa gharama. ngo bitangirwa ku buntu ariko ngo kugira ubushikana ubwo butumwa hari igiciro cy'akanaka bigusaba kuko ntuzoja kuririmba ngo uve ngaha ucike hajya utabona n'amaguru. bigusaba moto bigusaba canke bus. ibyo byose utabigira umva aba ari kibazo. ariko ndamushimiye ahari yumve ko nibyo samarira yo kubabara gusa n'umunezero urimo. Imana imuhe umugisha cyane. Amen. hariho n'abandi rero bariko baratwumviriza. ugeze kuvuga ikintu gikomeye uravuga uti hariho umugenzi wa cyangwa hariho umuntu yavuze ngo nibyo mba ndiko ndigirisha ngo ndakoresha iyi etandimo kugira bigende ukuntu. urumva iwe yavuga yuko ngo umuntu atabona ntashobora ngo gukomagura ngo ngafata amaso ngo yagira uko. rero nanjye nkiyumvira n'ukuntu mbayeho simbasha ngira nuwoza nangira sinzi kimbere yanjye sinomenya ngo agishize amajyana ikaca numva mbabaye. ariko aha mumva je mvuga sindababona ariko Imana irababona. natuka nta muntu yo kwiyatura ko ibintu n'ukuri. rero ariko ndazi je sinzogumuko n'ukuri n'umunsi nabonye ngaruka nganda bishingira intahe Imana. kandi koko umuntu azi kuraba neza koko ndavyibona mbona. ndavyibuka ukuntu byagenze tukibonana. koko wambonye koko. nabonye ko utabona.
nje reba bimbabaza mugaca mvuga ati nibihe ntegerezwa gucamwo niga abantu nige umenye by'ukuri abantu uko ubana n'abandi haje ndimwo menye abantu n'ibintu uko bimeze yego ko ndibuka kuri bisi ndahantu barasuguma ndatemba uri kurigirisha ngaho ushaka kurira bisi budutange kandi ubona barasuguma mpita ndagwa ibyo byose nibi agiye cyangwa bimbabaza ariko nariko mvuga ko hariyo nk'abantu bariko baradukurikirana ugasanga umuntu we arabona ni sawa bibiracyameze neza ukabona uwundi nk'uyu nawe nyene ariko aravuze ati reka nshigikira uwundi muntu uko biri kose nimba atabona hari ikindi ashoboye arashoboye gukora ikindi kintu kandi conezeza umutima wiwe n'Imana igahabwa icubahiro ku bw'ico kintu hari abandi bantu rero bariko baratwumviriza ubutumwa wogenera abandi bantu wisunze ku byo uyu yashoboye kugukorera abandi ubona bo mwigira kwiki akarorero bamufatira ko nakaye cyane cyane nka twitwa dufise ubumuga dusira byinshi ntituza ngaha kuri social media ari abantu impamvu ntiyumviye kujya gusaba nk'abantu hari abantu bagiye bajya muri ville bagasaba mugaje mba numva gusabiriza n'ibyo wabimbereye kandi ariko ubufasha hari ubufasha buza bugatuma nawe wirondezamwo ikintu kizotuma witeza imbere utagumye uvuga ati mpiki yego abandi rero bo mwigira kwicyo bamwigireho yuko gutanga kuzana umugisha kandi iyo ufashije nawe you never know ejo ibi ikizo kwibasa ejo reka tugane ku musozo ikiganiro cyari kiryoshye sinari nifuza ko gihera ariko imvura urabona iriko iratubwira ati hanyuma ariko kandi twavuze mu muziki twavuze mu buzima bwawe bwa minsi yose gogo ukunda iki mu bijyanye no gufungura nkunda ibirayi karanze n'amamesa n'amakoto agafiriti cyangwa ibirayi bitetse mu mazi n'ibijumbo bitetse mu mazi nibyo gufungura nk'ubu waje kundamutsa nkabigufungurira uba wumva unezerewe uburyo bwo kuramutsa ufata ibirayi ugateka n'ibitunguru byera onyobwa biri mu magi aho hantu mba nakwakiriye neza ikinyobwa kikunezera jewe ndakunda foxal urakunda zitaraza bakunda iki zitaraza orange ifanta orange hanyuma ku bijyanye nakubonye umutwe wawe ukuntu umeze ukunda kubusa gute akenshi ntiwibona ariko wumva unezerewe iyo abantu bakubonye umeze gute ku mutwe juste nahoraga nkunda gusuka kubera umushatsi hari igihe nigeze kubwira umuntu ati ndabira mu mutwe ngo vyirabire nawe nanjye sindabibona naciye ngenda barasuka mu mutwe dread umukunyere kuko kubabwira umuntu ati ndabira umushatsi sokoreza fungira nanjye kwimosha sindabikunda kwimosha niki cyangwa ati ale cyangwa ndashiramwo imishatsi ku buryo nazosubira kugira cyangwa sinzosubira gusuka imva binzosha nk'umukunyene gushika nimosheje igipara abantu babiri ba mbere ukunda kuri no sini bande Imana na Gogo urikunda hanyuma mu rukundo byifashe gute ufite umukunzi Gogo aranse kubitubwira ego reka rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ndagushimire cyane bimwe bivuye ku mutima ukuntu twabanye murakoze Kings Family ndabashimira dukurikiranye bose nukuri mugira subscribe menshi musharinge cyane nukuri kandi ibyo twabasabye mwabyumvise musapotinge mu buryo bw'impemu n'uburyo bw'umubiri muzoba mukoze twabashimiye reka rero turangize tuvuga tuti Imana iguhezagire igusubize kubona mu izina rya Yesu kandi irabishoboye amen merci beaucoup merci.